rero umunyamahanga urumva ko donc yoroshe gushika hadi nk'abarundi bacu bagenda gukora mu buzi buto buto nyene ubu kubera basanga abandi barundi bagenzi babo benshi urabona ko abarundi burya nubwo iyo bashitse hanze n'ukuri abarundi bafise umutima urinda arashobora kuja gukora atazi n'uza kumuvugisha ibyaza kumwishura nkora mu ma ministère atandukanye hariho ministère des affaires étrangères za présidence de la République comme informaticien quand même yari nyene ariko oui narakoze meme umunyamahanga ego narakoze meme kuvuga leta yaranyizeye cyane ko baranyizeye cyane rero nahashitse bigoye kuhaba rwanko rwarakuze bisaba rero ko ico cizero kigwanira kiya gihugu nakunda kumva bacitirira Salva Kiir uvuze Sudan abantu bacha bumva Salva Kiir mu gihe hamwe umuntu akeneye kubaza ikijanye n'ibya Sudan ego twamumenyesha am pristosa nko nabikubwiye comme je suis entrepreneur hari ibintu nkorera mu Buganda chaque fois hari gemba ndi mu Buganda bandi muri Sudan kuko Buganda donc nkora muri sinavuze ibyo nkora n'exporta India ibyo byo kujya nyene wumva bijya tubona mu isoko le vegetable vy'imboga cyane biva mu donc uza kubigura Uganda ukibitwara hari Okay, yes. Tubaramutse tubivuriza mahoro y'Imana n'abantu maze yongere kamagara meza n'amafaranga. Home du changement ndi muri semaine de la diaspora. Mu ntara ya Kayanza niho tugiye kuyaga none umuntu mubona mwiza cyane kabisa. Amagara meza arayafise, mahoro agaragara nkayo n'amafaranga ngira ngo tuza kuvuga ko nayo nyine yatakibazo. Tubaramutse cyane. Mwakoze amahoro cyane. Ego. Tugiye kuyagana Arde ninde neza neza Alada nibize mba mu gihugu ca Sud Sudan mugabo mu Burundi mvuka Muyinga bita mu Gatongati hafi n'umupaka w'Ikobero niho nize mu Rugara aho bita Kinazi amashure y'intango nahereje kuri ETS Kamenge mu gisata ca mécanique générale. Good. Wow. Nyuma narize umwaka umwe Ingozi muri faculté ya computer science informatique de maintenance ariko kubandanya bivanye n'ubuzima ibibazo by'amahera y'ishure kuba kica gihe niga nkora narakora muri Eltar. Yes, niga ndiko ari muri secondaire cyangwa kaminuza ni muri kaminuza. Okay. Nuko muri secondaire niga mu wa gatatu je narakora muri atelier sinabandi kumwe n'abandi banyeshuri ndibuka mu wa gatatu narakoze ikiraka cyo kwafita no kugabanya lame donc ikata impapuro za librairie simple cyo gihe cyari kiraka carishe etesi miliyoni zikazine z'amaronda hari muri 2008 wena uca baguhamya kiraka uri umunyeshuri nije nabikoze kuko bari banyizeye cyane. Nari umunyeshuri vraiment bo aba professeur bose banyigishije bararyoherwa cyane n'ingene nari meze. Okay. Usanzwe we wivukira ahantu ngira ngo banatahura amafaranga cyane ahantu mu nzahabu Muyinga. Ego. Kurundi ruhande mugabo nubwo uba mu gihugu ca Sudani nimwe munarongo y'abarundi babayo. Ego bantoye mu mwaka w'igihumbi 2020 mu mpera hari muri Novembre 30 ni amatora yaba. Bo naho nyene ntibizikwito donc kuba umutware wabo ntibyari muri programme gusa nuko hari ikintu cyambabaza kenshi kuko nshitse muri South Sudan nari ndahamaze imyaka ishika kuri 6 ico gihe nkaba nari nsanzwe
nkora mu ma ministère atandukanye hariho ministère des affaires étrangères za présidence de la République comme informaticien quand même yari nyene ariko oui narakoze même ego narakoze même da ministère de l'électricité no kuvuga leta yaranyize cyane ko baranyize cyane narakoranye n'inzego zitandukanye muri South Sudan bo umu ambassadeur donc ico gihe ministre des affaires étrangères yarabaye mugenzi kenshi rero ndiko ndamubwira ava yuko nitoza ko hari abarundi ba muri South Sudan akanka kuvyemera bo nanje bikambabaza kuko ngarutse ku mugoroba nkahura na batanu 10 abandi benshi nubwo batari bazwi bo ico kintu gituma kinshiramo icizere ko mu gihe nogerageza kuraba ingene basi ndabavugira ko banerekane ko bahari narya wewe wari wigire n'ubutegetsi bwaho yes hanyuma hari hasanzwe hari injyane kandi zikomeye kuko ico gihe hariho mugwi wabagiye kubera bagiye ata mapuro bafise benshi baragenda n'amakaranga muntu arabagenda bafise amarese pasa gahera nyuma rero ya crise ya 2015 ayo donc UNHCR HCR imaze kugurura ko bashobora kwakira impunzi bamwe muri bo rero baragiye kuyandikisha comme impunzi kugira bashobore kuronka impapuro donc zibakingira not kubera ari impunzi ariko kubera bibagora kuhaba bivanye nuko polisi ya immigration hariya kenshi barakunda kugorana no kubafata cyo rero hakaba hariho n'abandi batari bari muri uwo mugwi hakaba hariho section mugambwe niho yari kivuka hayimaze nk'imyaka 2 ivutse hacare haba conference kuvuga ko amatora ya mbere ya diaspora yakozwe muri 2018 mugabo intwaro yahabaye ntibyoroshe reka ko muri ico turagishikako ariko nk'umuntu nkajewe cyangwa uyo ni umuntu atarashika Sudani hamize gute nyezina Sudani no muncamake kenshi nkunze kubivuga ni igihugu benshi batinya bivanye n'amakuru basoma bakora ku binyamakuru ko burya amakuru nubwo tuyatanga kenshi hari amakuru acimi umugongo canke intega abantu utahashitse je nashitse 2014 muri September 28 bo ibintu byari bitanguye kwanka South Sudan rero uti ni imeze gute hameze gute South Sudan klima yaho irashushe donc umwanya munini habashushe kuri dogre ni gake ushaka kuzosanga iri munsi ya 32 dogre zibari 30 niyo interval ni gihugu abantu baho bakera bakundana bafise umutima mwiza vraiment benshi babona ko ari abantu babi ariko hageze ko umbajije igituma bamwe abanyamahanga bafatwa nabi no kubwira kuko aba Sudani n'abantu bizera cyane mu byubuka mana no bizera donc ikizere ku muntu arashaka kwizera atakuzi okay yes kandi n'abantu iyo babonye umuntu ashoboye ikintu bipfuza ko ico kintu kibakorera bataravye yuva yes nawe urumva bashitse rero twebwe twashitse turaza kushaka ko kariyere kuko mu bya informatique narageze kure cyane muri testimony twibiganira mu gihe umwanya w'ubukwiye nabikubwira gusa abanyamahanga bagiye barahemukira abasudani babizeye ku by'amafaranga abaganda n'abakenya nibo batumye batangura kwiyumvamo nabi abanyamahanga rero nahashitse bigoye kuhaba rwanko rwarakuze bisaba rero ko ico cyizero kigwanira kugira ukironke kabisa ego ariko Imana yarafajewe narafunzwe no gufungwa
muri début 2015 ataco nzira kubera justement le métier nakora nka comme un informaticien rara ko muri rya myaka twabonekana nk'abantu babapfumu kuko urakora ikintu umuntu adashaka gutahura. Ok. Urumva nyene. Donc umuntu akora des magiciens. Rero ariko ico gihe namaze donc ni bya bindi Imana gucisha muri iki kugira ikujane muri kijya. Afite icizere canje cyatanguye gutangura inyuma yamviriye mu gasho. Okay. Niho namaze iminsi ine nafunzwe ari samedi mfungurwa ari mardi. Ndibuka neza ico gihe ninjiye mu gasho nshinjira bace bangira umushefu w'abafu wa bafatiye ko wari umuntu munini sinavyo nzi wagaragara nk'umunyacubahiro. No ico gihe mbere banashakana ari muto nuko bungira amafoto yagiye aratakana garageje nuko nze nari umuntu muto sinari bwaro nk'uyu mubiri gusa ni bya bindi Imana igenda irerekana umuco wawe aho uciye. Wow. Yego nshinjira vraiment ico ndanacibuka urana ko kenshi iyo nje mu gasha hano utazi usanga bariko bagufata nabi ariko banyakiriye vraiment ko nk'umwami nce ndica banyereka banisha mbamba umushefu n'abami ku rurimi naho haba hameze gute? Ese ku rurimi ntibaba bavuga icyongereza ni cyarafu rero umunyamahanga urumva ko donc yoroshe gushika hadi nk'abarundi bacu bagenda gukora mu buzi buto nyene ubu kubera basanga abandi barundi bagenzi babo benshi urabona ko abarundi burya nubwo iyo bashitse hanze n'ukuri abarundi bafise umutima urinda arashobora kuja gukora atazi n'uza kumuvugisha ibyo aza kumwishura. Okay. Ego. Hari ikindi kintu nkunze kumva muri Sudan du Sud. Hariya ngo abigeme barebare ngo nibo bantu bambere bagaciro. Ego. Bakobwa menshi nk'ijana na 50. Ego. Inka ijana na bakazikwa umukobwa umwe. Hariya abasore baho kugira urongore babikoreye. Urabikorera tu ni nkuko ico kintu baragishira ko ubuseriye bya hatari ku bakobwa babo. Byumvikana ko byogorana uri nk'umurundi yuko urongora umukobwa hariya. Sudan bisaba ko uri umumiliyoneri, umumiliyarderi je pense go. Okay. Gusa ubu biriko birahinduka bivanye n'imico tukihashika byari bigoye kuko unaciye mu ibarabara iruhande y'umukobwa donc hajya mugenda mutanazinanye bakubonye iruhande hariho n'igihe bagukubitira mu ibarabara. Bibaza ko uri kuramubaza. Yeah. Kubera babona kuje muri inzobe babona ko petete muje kubatwa babakobwa babo bazobashima kubarusha kandi bazi ko ikindi naco menye ko ufise mushiki wawe ufise itunga. Gute umva izo nka we nka uri umusore mushikawe yakowe nawe niho ucuronka. Umva izo nka barazizana iwabo umukobwa zikice zigumaho. Nawe nizokoresha ubuze kurongora. Umukobwa nitunga. Okay. Hama mu buryo bw'amaronderero rero abarundi donc bajayo kurondera. Haroshe kuronderera. Bo kuva 2000 imbere ya corona. South Sudan economy yari imeze neza ko je nahashitse dolari 100 bakoresha amahera yitwa South Sudan pounds. Urikura koma gatsinga ijwi ricari korogana cyane. Ni bo yitwa South Sudan pounds. Niyo bakoresha. Mbwa arafisa agaciro. Cyo je nahashitse dolari 100 rigura 500 y'ama pound. Ariko ubu rero bigeze ku majana 4. 400,000 pounds no kuvuga donc economy yarabaye yagiye iraduga bivanye n'imyaka gusa ni igihugu kikeneye ibintu byinshi haba harimo resources humaines haba harimo capital y'amafaranga n'ibikogwa biriyo byinshi kuko muri South Sudan utabaye umunebwe ushaka gukora icyo ukora ntushaka kugura icyo ukora kugira ushobore kubaho. Ubu biriko biragorana n'ibyo mugabo hari comparement n'ubuzima bamwe babayemo mugabo nuko n'ubundi uri muhira ubu munebwe kabisa. Hariho ngo dufate ngo ngayi iwacu ni igihugu abasobanuka iby'amafaranga bagomba bakubwira ko ari igihugu kiri vierge. Ni hakiri imigambi myinshi gushiramo amafaranga.
nk'umurundi dufatisha ko ari karirabira kino kiganiro cyangwa aba diaspora bagenzawe ajanye umutaye hariya nta horoshe ego climat d'affaires ya imeze neza climat d'affaires imeze neza bon hedge moi aussi je suis l'homme d'affaires ego ndakora business hariya kuko inyuma ya kariyeri ya informatique harageze igihe ndaba menta ku bandi ba Sudan bashobora gukora ibyo nshoboye mu nyuma umwe ari muri Etazina ariko akora master muri cyber security kugira azoshobore kubandanya ze gufasha leta yiwe kandi ahejeje umwaka okay bo narahagaritse bya informatique kuko narakora na graphic design bisanzwe graphic design wow ucija muri business nari natanga donc company nayitanguje muri 2018 ariko itaraba registered mu nyuma 2020 turikira hera nca ndayishira mu mategeko kugira tangure gukora ico gihe guhera 2020 inyuma yaho ngiriye mu byo managing igitoro nabikoze juste quelques mois na 6 mois ndabivamo cyo ndabandanya akazi kiwanje rero nkora iby'iwanje kiya gihugu mega ko kiri ahantu umengo n'ubugaragwa igitoro bujye ntibimbi igitoro yeah ni nabwo butunzi bufise kandi bunini bafise amasite menshi y'igitoro niko ko bafise ubugaragwa iyo hageze dufate nk'ibintu vy'ukurima naho Sudani y'Epfo mu bisanzwe nta bugaragwa bunini buhari usibye gusa ko hama hashushe ni wanashaka je nkubona ubwira promo hari abarundi benshi bariko bagiye mu burimyi kuko burya kenshi ibyo kurya Sudani ibikura mu Buganda nk'umuntu je nobwira umuntu akeneye ko investisa des années à venir muri Sudan yoraba muri secteur agricole wow ni ibintu bidusha kandi urumva haragoye kurima kubera harashushe cyane oya hafise isi ndimwa nziza iri fertile gusa amazi yo wimvye akelke yo ukoze irrigation wimvye urashaka kuronka ko n'isi y'umusenyi wimvye musi uraronka amazi urashaka gukora technique d'irrigation ubu abarundi babikora barima aux alentours de Nil donc bacha bavoma amazi avuye muri Nil bakoresheje amapompe aho bacha bazana mu mirima donc baguma barima ntibikenewe ko imvura igwa cyangwa itagwa bafise irrigation donc baramaze kuronka technique nizere ko ahubwo peut-être des années à venir tuzokwicarana nabo canke dukore de projet bashobore bagaruke kuko ayo mamoteri amwe tuyagure kuko hariya ntiziba zitazimvye entre $1000 umva ko peu près 6 millions 7 millions konte kubivanye na to bigeze ko to yiki gihe mugabo ari nka na to bancaire urumva ko n'amafaranga makei bishobotse donc kuko iki gihugu cyacu natwe kirakeneye technique d'irrigation niyo yotuma muri secteur agricole donc mwimbo kujya son excellence abivuga kuko burya igihugu kimaze gutera imbere mu by'uburimyi burya n'Ubushinwa n'ibindi byose bwagizwe n'uburimyi iyo bataza kurima baronka ivyo bimbura batangura baburaho bishora batangura kwiyumvira gukora ama industry burya Ubushinwa ni cyari igihugu ca mbere kikenye ku isi kabisa donc oya hano hose abantu batangura kwihaza niyo kwanza uzorabe nk'ubu baje nk'umuntu ashonje ndagukorera iki ubwa mbere ubanza kubwira umugaburire mugaba hazwe cyo ati ndagukorera iki ahubwira ikindi rero kitari kujya voilà okay nk'usanzwe arongo rero diaspora ya hariya muri Sudan du Sud abarundi babayo ko biri kose nta hantu haburi ntambamye nubwo mwavuze ko amaronderero bimeze neza ariko birashika mugahura n'intambamye canke abajayo hari ibibazo bagira intambamye ni nyinshi surtout muri iki gihe economy ya South Sudan iri kimera nabi kuko en fait reka mvuge iki South Sudan yarigizwe n'abantu baho ujya John Garang yapfuye mbere yuko baronka independence kubera ya revenue y'igitoro benshi bari barabaye nka kujya ko muri Libya donc leta
wasanga nk'umwe byose ngira ya bari relax ni nayo mpamvu ubona ubuzi bukiboneka ko umusudani ntiwari kumubwira ngo genda kwibarabara uze gukora icapati ntaho yakubona kuri nk'umusazi donc bari nabanebwe mentalema mugabo bamaze kuba awaken bamaze kuvyuka bamaze kubona ko ukoze ushaka kuronka bariko barakora donc rero hariho aba bana lederenka bagiye bagiye kwiga ingeso mu bihugu bibanye ko nakubwiye umusudani Kiev Sudani bafise umutima mwiza babana neza si n'umusuma naho wasiga ikintu ngaho ciwawe aragitora akakibika kagaruka kugisanga rero hari abagiye bariga imico bigishije n'abaganda n'abakenya rero ubu hasigaye hariho Robert donc nco novuga mu Faransa mu Congereza bakoresha ibigwanisho mu kwiba rero abantu bacu bakaba bariko banyonga imoto ni bimwe aho rubona kera ibujumbura tuvuye mu ntambara ko nabo bavuye mu ntambara ubu bari muri transition period de transition nguvuga hari abasoda bagarutse bavuye mu ishamba donc bari regroupe mu nkambi leta ikaba nayo kenshi uranamara leta ya Afrika kenshi ateba kuriha rero turabura abantu benshi biviciye mu izo nzira abandi bakibwa utwabo siritu abanyonga imoto mugabo donc ico zikiroberi ni n'abasuma bari mu gisagara bandi usanga bafise donc iyo bagaca targeting bagaca baraba abanyamahanga ko ari bo kenshi ata force mugana abi wabo barabiba urumva ni challenge kigira kabiri ibijanye na immigration kenshi abantu bararengana hari gihe bakreye ibintu ugasanga donc urarondera mugabo kamuri kuriruka kenshi kubera abantu bacu benshi nta vyangombwa bikwiye bafise byo kubaho hano umwanya umwe n'amakosa ya leta kuko hari gihe bakreye ibintu utabizi bagatangura kwiruka ari ikindi cya kabiri naho hari benshi baba muri South Sudan b'abarundi badafise ivyangombwa mugabo hariyo ambasade y'u Burundi no twebwe dutwagwa muri Ethiopia okay none kumengo ngaha mu Burundi ndamaze kubona ambasade ya Sudan mbwa kirubako ngira iri kirubako j'espère ko bariko barabitegura kubikora pour le moment dutwagwa muri Ethiopia dufate hari ibishwa gushika rero tujura hano hari abantu ibyago n'ivyiza bibaho nk'iyo umuntu apfuye bica bigenda gute baye umuntu apfuye abarundi turakorana surtout abatwara diaspora bo nakubwiye dufise abarundi baciriritse ntabagwiza tunga banini dufise harimo abafise imitahe mito n'abakora ubuzi buto rero turaheza tukagerageza tukarondera ingene tubacamo gusa twegeranya ubufasha kugira dushobore guhamba uwacu twabuze mu buryo bw'imico sinzi hariya nibaze ko ari abayisilamu ngira ko sinzi abayisilamu ni benshi mbona nsoya Sud Sudan baravanze ka bakatolika nibo benshi ahubwo abayisilamu bari muri Sudan du Nord okay mu buryo mugabo sinzi umugigwa wo guhamba ukugwa cyo kimwe tubikora kujya kwiwacu mu Burundi kuko ntumuhamba nk'abarundi turamuhamba niteka kujya nyene kwa barundi ego turafisa n'amashengero hariya pasiteri bakaza gasengerwa gusa kenshi kiziga ntibagicisha mu rusengero kubera hari igihe usanga cagiye muri morgue ko hajya nta morgue nziza bari bafise bariko bazironka ubu mugabo mu bisanzwe nakubwiye ni igihugu sinzi novuga peut-être nk'ubu ayamuga ko yana natwe nubwo tumaze imyaka 60 ninga twikukiye turacafise intambwe ndende yo gutera ikabazi tuvuga Burundi bw'imbere y'abagaza hatarabi bitaro vya leta byinshi kitararonka
batangwa kubaka amabarabara vuba ibitaro nk'ubu bya leta bafise ibitaro bimwe abandi n'ama hospital privé donc bacha babikora comme business ko n'igihugu gifise ubutunzi rero leta ifise ama secteur privé make kiya gihugu nakunda kumva bacitirira Salva Kiir uvuze Sudan abantu bacha bumva Salva Kiir wari le président de la République kabisa yego ngira ngo dusa nk'abarangiza hari nk'ibintu nk'imirimo maze kubona hari abakora twinga tudakora ku buryo umuntu nawe yo ikora usanga byo mufashe cyane bo navuga ingute bash oya usibye ko bafise igitoro twe tudafise bavyimba donc cyo usanga byatira abantu benshi nk'aba investisseurs mu bijanye no kubaka ama hotel agezweho canke kuba ico gihugu gifise abantu benshi baca bakironka ko sino ivyo bakora nivyo dukora ahubwo ico twe dufise badafise ni secteur y'uburimyi ntibarima cane donc haraca igihugu ni igihugu kinini kitarimye ariko cimbuka nakubwiye ko abarundi benshi bariko bararima bariko banabikuramwo uburyo bwiza bwo gutunga imiryango yabo benshi bariko bakora imigambi nga barondera uburaro urumva ko bamwe bararonse bariko baraguza ama parcelle zatenga barubatse donc nibyo novuga ibisigaye ni igihugu cya Afrika nk'uko nyene ubona cy'u Burundi ibihari n'ibindi ngaha byo biriye bagiye biharage n'umuceri nk'abatwebwe gusa bareka hari bakunda imboga hari imboga bita kudura zabo ntazo ndabona ngaha zirenduka uzitetse gusa bo baracajya kujya kwa bakera biwacu basokuru baginga zitari ziri mu buryo traditionnel bose zituma baguma bakomeye kukura bararamba okay sivyo bunyene usanga byitu dukoko twa Brazil biriko biragwira kubera nyene abanyamahanga iyo baje bazana imico mishasha kabisa kai bariyo benshi okay voilà je numva no gushimira ngira ngo hamwe ho bari ikintu ngiye tugiye tutavuze gusa ikintu gusa nashaka kongera ko kubashobora kuraba iyi video hariho re n'abarundi bamaze kugira ingeso usanga baragiye kurondera bikanga bariko barescroka abarundi bari ngaha bababesha ko hari ugenda ukaronka ubuzi bwa mu supermarket oya nshaka uza kubona donc bana turi kuri medio ntumenya bamfashe kudifiza kuko hari benshi bariko barabihomberamo kuko mu myaka 3 ntwaye ndamaze kwa registra cases zo kwiyahura zibiri ego bivanye nuko umuntu barabahenda bakabajya amafaranga agasiga agurishije ibintu byakamwizeza ibitangaza yashika hari ubuzima burazimbye sa Sudani ubuzima ni nk'iburayi nabo barundi babaye baba mu nzu z'amabati nishaka kuba mu nzu nk'izi tubango zo mu Burundi ntabwo biragoye kugira ushaka uvuze z'amabati uvuze zigeze zikikujwe n'amabati yes inzu yubatse nk'izi tubona chambre aho mu Bujumbo ya chambre sale ya chambrette deja chambrette twebwe no muri Sudani ntijya munsi $200 umva aho tuko turavuga y'imiliyoni donc nukuvuga ni igihugu kizimvye kubera barafise igituma donc barafise resources kirazimvye parmi les pays East Africa South Sudan kirazimvye kubamo ariko kiroroshe kubamo kuko bishobora kurara inzara uri muri South Sudan ariko nibisigura ko naho nyene ugiye udafise mu nzira nziza ushikiramo biba byoroshe no kuvuga kurondera simbujije uja kurondera ariko agende yitunganije afise neza ko azi ko ari umuntu agiye ko ahubwo none amakuru y'ukuri umuntu yaronka gute bo nibaza ko sirtuwo tubaza kuko ibyo nagenda bivuga ikindi ntakubwiye nuko community y'abarundi muri South Sudan nyuma yaho ndayitwariye
kuva ntowe ubu yaramenyekanye izwi neza n'ishirahamwe mpuzamakungu ry'abimukira IOM turakorana cyane birenze ko n'ubu nitwe duserukira abandi abanyamahanga bose iyo habaye inama z'abaminisitiri ego nkaba ari jewe nsanzwe kenshi nitaba izo nama umwaka ukweze mu 12 haraba inama y'abaminisitiri ariyo bimwe tugenda turafasha ayo emifasha mu kubaka amategeko igihugu kiracakeneye amategeko menshi Uburundi rero n'abarundi ba muri Sudani muri leta nukuri turazwi neza no muri IOM turazwi neza kuko nta cyaha batuzi ko bucubisha cyangwa cy'ubusuma abarundi n'abasudani barabakunda kuko barabizera barazi ko ata murundi akora bafite ibindi byabo kandi byo kwinywera agacupa kujya nyene bizi ko twibereye mu Burundi polisi nayo kenshi kibabwira yuko bakunda abagore donc rero nibyo nico no mu gihe amara umuntu akeneye kubaza ikijanye n'ibya Sudani ego twamumenyesha am pristosa nko nabikubwiye ko je suis entrepreneur hari ibintu nkorera mu Buganda chaque fois hari gemba ndi mu Buganda bandi muri Sudani kuko Buganda donc nkora muri sinavuze ibyo nkora n'exporta inga ibyo byo kujya nyene wumva bijya tubona mu isoko le vy'imboga cyane biva mu donc uza kubigura Uganda ukibitwara hari Burundi nkarafa pasarani le onyo blaze hari nyinshi naragerageje ndatwara nka 300-500 kilo mugabo byatanguye kwerekana ko usanga bariko barakubona documentation iki kubera rero peut-être Burundi urana biragoye export iragoye nga ariko twari twifuza ko no Burundi nabwo butangura kugira ibyo bushobora gushora hanze kabisa kandi umwimbu muri kino gihe watangiye kuboneka ko hari habi ibihugu ahanyene hafi bikeneye natwe ibyo dufise nukuri nk'ibitungu yakona karorero kari hafi ibitunguru vyera muri Kenya mu Buganda no muri Tanzania ubu nta bihari mwisezo ubwo Burundi burabifise ariko biriko biraborera ariko naho nyene no musi ubisa nk'ibizimbye okay comparativement ni mu yo misi heze ikiro cha 2005 ugerageje gupimira guco kimwe n'abandi none muri Sudani kigura $2.5 nubwo gitwara donc iyo 2005 c'est le marché no tutagiye muri banki kiri kuri 0.4 kabisa narumva nawe uzogitwara uzogishikana kuri $1 okay dekana ko uzogishikana kuri 1.3 umva ko kiragenda gashika 10 inyungu ibiriyo ari nini cyane kabisa kandi sinivyo nubwo bigura $1 ubitwaye hariya ubandanya udandaza kandi umwimbo wari uhari je ugiye ugerageje kuraba bitunguru vyera biri presque turi mu Kayanza za kuraba nibo Kayanza nibaze ko ari nawe ya mbere ibirima bijye bitunguru cyane barembura byinshi kurusha so nivyo rero nibaza ko kiretse ari kindi wowe wibagiye kumbaza nawe nkuko wabivuze ko ari igihe je nshaka gusanga navuze ibyo nabagije canke ibikeneye ni sawa cyane kandi tubashimiye ku mwanya mwafashe monsieur ingénieur nongera shimira abadukurikiye dangiriza kuri kano kantu umugwiza atunga bita Simbale Jean Baptiste imbere yuko apfa yavuze ati waruka mukunda kuja mu mahanga banze mumenye neza ko amakuru mufise yaho hano mugiye kora y'ukuri twera ko kenshi abanyamahanga bo baza bakurikiye kesha biwabo kandi bakaza babizi neza ko abantu bakenewe nuko turabashimiye cyane musangize na video abandi turabakunda cyane bye bye.